twuzure na bose. Ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Ndakura mu kijeni nshuti mugenzi mukuza kino kiganiro ca twuzure na bose, ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodasman Akiza nahi gutunganiriza. Mu kiganiro c'uno munsi turi kumwe n'umutumire Pasteur Asher Niyonizigiye niwe agira atuganirire, reka tumekaze aturamutse kandi yongera twibwire bihagije. Kaze. Nitwa Asher Niyonizigiye, nezerewe no kubana namwe muri iki kiganiro kandi ndashimiye n'uwampaye kano karyo ko kubaganirira menyesha makuru Leonidas. Yego murakoze cyane. Uno munsi rero umutwe w'amajambo tugira tuganire ko n'amajambo avuga kuba abantu beza kugira ngo dushobore gukora ivyiza. Murazi yuko igihugu cyamakeneye abantu beza kandi gakeneye ko tugikoramo ibintu vyiza kugira ngo dutere tuje imbere kandi tubone kubana mu mahoro. Rero nk'umutumiro wacu reka tumuhe kazi kugira kandi nkuko amaze kutwidondora, mbega iyo muvuze umuntu mwiza mwobwira abantu yuko umuntu mwiza ameze gute gatahura iryo jambo kumwe. Kuvuga umuntu ko ari mwiza biradusaba kudondora iciza n'ikibi, kuko umuntu arashobora kuvuga ngo ubu ni mwiza mugabo wundi akabona ko atari mwiza bivanye n'ivyo umuntu afatira ko mu gutandukanya iciza n'ikibi. Rero umuntu mwiza n'umuntu akora ibihwanye n'ivy'Imana ishaka. Mu vy'ukuri ubwenge bw'umuntu ntibuhagije kugira ngo bushobore gutandukanya iciza n'ikibi neza atakwihenda kurimwo. Nico gituma bishika icumwe yise ciza uwundi akacita kibi. Ariko kandi ivyo birumvikana kuko dufise ubwenge bufise aho bugarukira. Hari ibintu vyinshi tutazi, n'ivyo tuzi tubizi ku rugezo kanaka ntitubizi 100%. Mugabo Imana yo ifise ubwenge bwose, izi ibintu vyose, ata kintu cabayeho kiriho canke kizozi itazi, ni ifise ubushobozi bwo kwita ikintu iciza canke ikibi atakwihenda kurimo. Rero turiko turavuga umuntu mwiza, turiko tuvuga umuntu mwiza twisunze uko Imana ibivuga, twisunze uko ijambo ry'Imana ribivuga. N'umuntu akora ibihwanye n'ivy'Imana ishaka, hanyuma akirinda ivy'Imana yanka canke ivy'Imana itubuza. Uwo niwe twita umuntu mwiza twisunze ijambo ry'Imana. Yego. Twisunze ijambo ry'Imana umuntu mwiza ni nkuko umuvuze, ariko kandi hariho ijambo ry'Imana hakabo n'imico abantu bagenderamwo. Mbega ivyo navyo byofatangana canke biratandukana kugira ngo byerekane umuntu mwiza. Nk'abana b'Imana ijambo ry'Imana ryama riri hejuru y'imico. Ijambo ry'Imana ridushikira ridusanga mu mico twakuriyemwo, hariho ivyo twigishijwe, hari ivyo twabwiwe ko ari vyiza. Ariko tumaze kwakira agakiza tuba turonse urundi rufatiro rufise uburemerezi buruta ubw'imico yacu. Ubwo rufatiro nago ni ijambo ry'Imana. Rero kugira ngo tumenye ko umuco wacu ari mwiza canke ari mubi, bisaba yuko tugereranya n'ici ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma muri rusangi imico ikorwa n'abana b'abantu kandi bakoresheje ubwenge bwabo, bakoresheje aho bageza gutahura ibintu. Nico gituma kuko umwana w'umuntu yononekaye, bimwe mu bintu usanga barashize mu mico yabo hose ku isi usanga harimo ibintu bitahwanye n'ivy'Imana ivuga. Mugabo kandi kubera umwana w'umuntu atononekaye 100% ngo ahinduke idayimoni, haragumamwo iciza mu vyimviro vyiwe. Ugasanga rero no mu mico hirya no hino ku isi hama harimwo ivyiza bihwanye n'ijambo ry'Imana. Rero novuga yuko imico y'abantu usanga ari kivangi c'ivyiza n'ibibi. Ivyiza bikomoka kuri kagashusho Imana yadushizemwo kuko ntikazimanganye. Ibibi navyo bigakomoka ku caha kiturimwo kuko naco kirafise inkurikizi mu kuntu tubona ibintu. No mu Burundi nuko bimeze, hariho ivyiza biri mu mico yacu, hakabaho n'ibindi binyuranye n'ijambo ry'Imana bibi dukwiye guheba kugira ngo twitondere ijambo ry'Imana tugendere ku murongo waryo. Yego murakoze cyane. Naho rero cha twibasitse n'umuntu by'ukuri yoba mwiza gute. Nkuko nabivuze mu ntango, umuntu mwiza n'umuntu akora ibihwanye n'ivy'Imana ishaka. Yego.
kuko dukuyeho urwo rufatiro rw'Imana ntibishoboka ko tumuhuriza ko bica bivana n'ico jewe nita ciza n'ico n'uwundi nawe yita ciza. None rero uti umuntu yoba mwiza gute? Umuntu agirwa mwiza nuko akoze ivy'Imana ishaka. Mugabo gukora ivy'Imana ishaka navyo nta muntu afise ubushobozi bwo kuvyikorera wenyene 100% ataruhara Imana ibigizemwo. Mu yandi majambo, kuba umuntu mwiza ni igikorwa Imana ikora mu buzima bw'umuntu, umuntu yayihaye, Imana ikamuhindura, ikamukuramwo vya bindi bibi biri mu mico yakuriyemwo, ikamwigisha ivyiza vyayo, hanyuma agaheza akabigaragaza mu buzima bwiwe bwa misi yose. Mugabo aha navuze ngo Imana ni ibidushoboza. Numva ko ntavuze ko ari ibidukorera. Imana ivuze ngo ntukibe, ibigufashije gutahura ukundi ibona iciza n'ikibi mu bijanye n'ubutunzi bw'abantu. Kwiha ubutunzi butari ubwawe ni bibi, niko Imana ibivuze. Iryo jambo umuntu aginjije mu bwenge bwiwe akarigira urufatiro rw'ubuzima bwiwe, bica bimushikana ahantu yubahiriza ubutunzi bw'abandi ntabwihe. Mugabo murumva ko naho Imana yagufashije mu kuguha iryo jambo no mu kuri gutahuza ku bwa mpwemu yera, hageze kutiba niwe ufata iyo ngingo. Imana iradushoboza, mugabo natwe turafise uruhara. Umuntu arashobora guhitamo kugarariza kubera umuntu afise uburenganzira bwo guhitamwo. Nico gituma Imana imaze kukwigisha iciza, nawe utegerezwa gufata ingingo yo kukigenderamwo no gukora iciza no kudakora ikibi. Ubwo n'uruhara rw'umwana w'umuntu, ariko n'ubundi aguma akeneye inkomezi z'Imana, aguma akeneye gushobozwa n'Imana. Rero turabikorana n'Imana, Imana igakora ico yonyene ishoboye gukora, twese tutokwishoboza, natwe tugafata iyo ngingo yo kwiyemeza kubigenderamwo kubw'ubushobozi bw'Imana, tugashobora kubigenderamwo. Dushobozwa n'Imana, ariko natwe bafise uruhara dukora kugira ngo tube muri uwo murongo mwiza wo kuba abantu beza. Kuko turiko tuvuga yuko duhindurwa n'ijambo ry'Imana, hariho ijambo baba duteguriye ku bw'ivyo. Hariho ijambo nashaka ko twishimikiza ryanditse mu gitabo c'Abaroma, mu cete Paulo yandikiye Abaroma, ni gice c'12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ni ijambo ry'Imana washaka abantu benshi cyane bakunda, ni ijambo ryiza. Arivuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Aya majambo ndayavuze ko gatoya mu majambo magufi, harimwo ibintu nyamukuru bitatu. Harimwo ikintu cyo kwitanga no kwiyegurira Imana, kandi ico nico mushinge wa vyose. Burya Imana irafise ukuntu ikorana natwe bivanye natwe n'ingene twayihaye. Ubugize ishaka ryo kwiha Imana, birabanguka ko ahinduka kurusha uwutiha Imana, uwutirekurira mu biganza vy'Imana. Hanyuma ica kabiri no guhindurwa mu vyimviro vyacu. Aha bakoresha ijambo ngo mugize imitima misha, kuko Bibiliya y'ikirundi yavuye muri Bibiliya y'icongereza, aho bakoresha ijambo umutima bashaka kuvuga ikibanza kiba kirimo ivyizegwa, ivyimviro vy'umuntu. Ivyo bifatanye n'ukuntu abayuda batahura umuntu, bafata ko umutima ariho haba hari ivyimviro n'ivyizegwa vy'umuntu. Mugabo usomye muri biyazi gifaransa nyinshi usanga bavuga l'intelligence renouvelée, no kuvuga n'ubwenge. Ariko ico ni gisanzwe, ico turiko turabona hano nuko kwishikanira Imana bituma nayo ishitangura kugukorogoshora, kugukuramwe ivyizegwa vya bintu vyo muri ya mico bitari vyo, kugira ngo ibisubirize ivyiyumviro n'ivyizegwa bikomoka kuri yo. Ica gatatu, ivyo rero bibaye ntushobora kumenya iciza ivy'Imana ishaka. Hariho itandukaniro hagati y'ivyo twita vyiza n'ivy'Imana yita vyiza. Hariho igihe bihura, kuko nkuko nabivuze, naho icaha catwononye nticatwishije 100%. Mugabo kenshi umwana w'umuntu aranyuranya n'Imana. Muribuka Eva agiye kuraba kijya giti, inzoka imwemeje yuko ngo bijya vyangwa ngo ari vyiza, yaciye agenda arakiraba ngo aracihweza ngo asanga ngo ni camwa ciza ngo kibereye kuribwa. Mugabo ugo rubanza Eva yaciriye kijya camwa ntaho ruhuriye n'urubanza Imana yagiciriye. Imana yacize icamwa gikiza n'urupfu, mugabo Eva kiravye abona ari ikintu kiryoshe. Murumva ko mu bwenge bw'umwana w'umuntu hama hari hitandukaniro hagati y'ukuntu
Imana ibona ibintu n'ingene umuntu abibona. Rero iyo Imana ngo iduhinduye mu bwenge bwacu niho dushobora kumenya rero ivyiza ari navyo bihimbara Imana, gutyo tugashobora kubigenderamo. Naya majambo nifuje ko dufatira ko mu kuvugana kuri iri ijambo ryo guhinduka abantu beza no gukora ivyiza. Guhinduka abantu beza no gukora ivyiza. Aha rero ikintu cyagitanga kugorana kurumva bisaba yuko umuntu ubwiwe yirekura akemera kuja mu biganza by'umuhindura, kandi ico naco nazo bitoroshe. Ico nticoroshe na gato, kuko muri kamere k'umuntu harimo n'amanyama, harimo no kudaca bugufi no kutemera yuko ukeneye Imana. Umuntu akagomba kwigeragereza kuvyigirira akumva yuko ibi Imana yobindekera. Ariko rero aho niho vyugariye. Burya nta guhinduka gushoboka iyo umuntu atirekuriye ku Mana ngo yo nyene imwigishe, imugorore, imushire ku murongo wayo. Nico gituma iyo umuntu yihanye ataratahura yuko ari ahantu atavyizigiro nabito afise, atarumva yuko akeneye Imana ijana kwijana, atarose Imana kabaye, n'ukwihana kwiwe kuba kwihana kw'amafyeri, ni kuba kwihana kukuri. Kuko umuntu yihana vy'ukuri ni umuntu yatahuye yuko yagowe, yamenje ku Mana, urubanza ruri hejuru yiwe, kandi atakintu na kimwe ashoboye gukora kugira ngo agwikureko, akumva ati aha Imana itantabaye karabaye. Uwo niwe yihana neza, niwe rero aheza akanirekurira mu biganza vy'Imana kugira ngo Imana yonyene imukosore. Hariho abantu bihana ku bintu vy'amafyeri, ku bintu bigezweho, canke bakihana kubera hariho ivyiza bumvise bazorokera mu gakiza. Ukwihana kukuri nuguturutse kugutahura ko wagowe kandi uri ahantu habi cyane. Iyo utatahuye ivyo, iri jambo ntirishoboka. Uca wumva ko ushobora kuvyigeragereza. Ngo n'ubundi ngo ndi umuntu w'imico myiza, mu muryango wacu nta n'umusuma baho, nta n'umuntu nishe. Utangura kwerekana ubwiza bwawe, aho ntuburatahura ububi bw'icaha. Urumva ko bitoroshe ubwira kandi. Yandi vyoroshe. Kuko urumva kumenya ko wagowe kandi ubona uhiriwe, kumenya ko wamenje ku Mana kandi ubona umenga ugenda nk'abandi, urumva ari kogwa kitoroshe. Niho kitoroshe bifashwa nande. Niho kitoroshe, nico gituma burya muri rujya rugendo rudushikana ku kwihana, hajya burya harimo igikorwa c'Imana kandi gikomeye gose. Kuko Mpwemu Yera Yesu niwe yavuze ko ngo niyaza ngo azotwemeza icyaha. Burya ni wakora mu buzima bwacu, agakora mu mitima yacu, akagutahuza yuko aho hantu uri n'ahantu hagoye cyane, kandi Imana itagutabaye kazoba kabaye. Mpwemu Yera adakoze ico gikorwa muri twebwe, kwihana ntigushoboka. Nico gituma rero ndavuga ko hari abantu bihana ku mafyeri vy'ukuri, ukabona ko Mpwemu Yera atakoze mu mutima ngo amufashe gutahura uburemerezi bw'icaha ku buzima bwiwe no kuri kazoza kiwe. Uwo rero niwe ashatangura guharura ati jewe nta ngorane mfise, nta bintu mbona bikomeye gose nakoze. Burya igikomeye uburemerezi bw'ivyaha wakoze. Ikintu gikomeye gose no kubura umunyavyaha. Urumva abantu bagomba kurondera kwemera ko ari abanyavyaha bivanye n'ivyaha bakoze. Ivyaha ukora sivyo vyerekana ko uri umunyavyaha. Kuko naho wo kwiyumanganya ntukora icaha, ka kamere nkunda caha kakurimwo gatuma n'ubundi ubura umunyavyaha. Dukora ivyaha kuko turi abanyavyaha, ntitugirwa abanyavyaha n'ivyaha dukoze. Kuko twahava tubona umenga abakora vyinshi nibo bakeneye agakiza. Mugabo nugiye yakoze bike. None nk'ubu umuntu afise umutima wo kwiba, mugabo akaba n'umunyabwoba, uwo azokwiba gake, uwo ntazokwiba kenshi nk'umuntu afise umutima wo kwiba kandi akaba arinda. Mugabo abo bantu babiri imitima yabo ni y'abasuma gusa. Rero gukora ivyaha bike ntibisigura yuko ugororotse, birafise ibindi bintu bishobora kuba bibitera. Mugabo mu vy'ukuri umutima wo gukora icaha umuntu wese arawufise, naho yokora bike ntibisigura ko atari umunyavyaha. Ico rero umuntu kugira gitahure agishobozwa na Mpwemu Yera. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko ingero y'icaha ari urupfu. Nkuko mariko muravuga, nibaza neza ko umuntu yokwihana ubwa mbere atinye ubwo rupfu ko nagwo ruriho, kandi cya kabiri ariko yipfuza kunezereza uwo muntu yamuremye. Imana yamuremye, Kristo yaducunguye, akanezeza uwo muntu kugira ngo anahunge n'ubwo rupfu. Kuko urumva ivyo vyose ukora bike, ukora byinshi, urupfu muri kumwe rurakurindiriye. Rero aho niho niyaza ko abantu gutahura ko baba baragowe kuko barindiriwe n'ikintu kibi cyane kizozimanganya
kizoba ku munezero w'ibihe bitazoshira. Ego naha rero tuca tugaruka kuri rya jambo bivuga ngo guhindurwa gose mu bwenge. Urako abantu biga kandi bariga bararonka amadiplomate yo hejuru guhera kuri ya yindi ya humanite kuduga no kuzindi ziregize cyane. Uwo arashaka kuvuga ati none by'ukuri Imana ntiyampaye ari bino wironderako. Nkuko nabivuze kare burya kugira ngo utahure ibintu neza bisaba ko uhagarara ku ruhande rw'Imana ukabiraba nko kwibiraba. Urabona Imana yamyeho Yego kandi izokwamaho. No kuvuga ko ni Imana itagira intango ntigira n'iherezo. Iyo umuntu abayeho umuntu aramvye amara imyaka 100 n'iyindi mikeya. Uravye imyaka 100 ukuntu ingana uciye nk'umurongo werekana ibihe bidashira ugacuraba imyaka 100 ukuntu ingana usanga ari nk'akantu k'akaburungu gato. Rero uravye ibintu nk'uko Imana ibibona usanga n'ubuzima bwawe bwonyene nakaburungu ku murongo w'ibihe w'Imana. Yego Ucu usanga rero ibi bintu uri kurishimira nubusa ni ibintu bimara kanya gato ni nka kujya umuravyo uravya ukabura zimi. Uravye ibintu nk'uko Imana ibibona uza gusanga ibihe biri imbere arivyo bikomeye cyane kurusha ibihe turi mu uyu munsi. Kubera iki? Kubera naho wotunga ubwa mbere bwo izo mpapuro ndangabumenyi zihanitse gose uzironka ufise imyaka 40 50 utanguye kagashunguruko kajana kumva. Nukuvuga ko uyikoresheje igihe kirekire ni imyaka 20 ni 30 gutyo. Mugabe imbere yawe hari ubuzima budashira. Ushobora gute kugereranya ibihe bitazohera ni imyaka 15 20 ya diplome? Ucu usanga nta naho wohera ngo bigereranye. Iyo umuntu adatahura ubuzima nk'uko Imana ibutahura niho honyene ashobora kwishimira ibi bintu bito bike cyane turongera hano kwisi. Hano gomba nkanerekana ubunyantege nke bw'impapuro ndangabumenyi. Mugabo sindiko ndaca abantu intege ngo ntibige ni byiza ko biga. Umuntu we yavuze ngo uko ugaragaza ivyuzi no kuvuga uko uronka impapuro zerekana ivyuzi niko buri kurerekana ubujuju bwawe. Kuko uronse urupapuro rwerekana ko ufise nka doctora nibwo bwo hejuru rwose mu bijanye n'uburimyi. Ubuvuze ko ibiri hanze y'uburimyi byose uharugwa mu bijuju. Doctora ifise ukuntu ikwinjiza mu kintu kimwe gusa. None ibintu vyo kumenya biri kuri inosi mwibaza ko bingana gute? Mu bisanzwe ni nkima mu kiyaga. None woja ngaho ukibabura nguraronsima kandi uri mu kiyaga. Ima rimwe mu kiyaga. Nabivuze sinshaka guca intege abantu mugabo nashaka kwerekana yuko ubumenyi bw'umwana w'umuntu buguma ari buto ugereranije n'ubumenyi bw'Imana. Uwo muntu afise doctora ntashobora kuvuga igitigiri cy'imishatsi yiwe kandi cyomenga ni ikintu gisanzwe. Mugabo Imana ikavuga ngo n'imishatsi yanyu narayiharuye. Ucu usanga naho woduga gute ugu muri hasi cyane ugereranije n'ubunini bw'ubumenyi bw'Imana. Ibi ndabivuga kugira ngo umuntu naho yoba yarize naho yoba atunze agumana umutima wo guca bugufi amenye yuko aguma ari muto ugereranije n'Imana kuko Imana yoyo izi vyose kandi kabimenya 100%. Ego nawe nako ndavuga ngomba kugira ngo twinje muri ijambo ryo guhindurwa gose mu bwenge bwacu. Umuntu yo kwifata gute yo kwemerera Imana gute mu guca bugufi uri kuravuga. Mu vyukuri iki kintu ni kintu kiva mu mutima w'umuntu. Hariho ukuntu abantu bashobora kwigisha abandi gusenga subiramwe aya majambo. Mugabo burya amajambo tuvuga turiko turasenga agira uburemerezi bivanye n'umutima turiko turayavugana. Ahanini guca bugufi ni ikintu kiba mu muntu. Kandi iyo umuntu atavyumva neza ko aciye bugufi imbere y'Imana ni viza ko asaba mpemu yera kugira ngo amutahuze ubuto bwiwe. Kuko mpemu yera arakorana n'imitima yacu mu kudufasha kwitahura nk'uko Imana dutahura. Rero bihera mu mutima umuntu akumva ko ari muto imbere y'Imana. Utavyiyumvamwo iyo wiyumvamwe amanyama ni viza ko umuntu abanza gutabaza Imana. Mana shoboza kwibona nk'uko umbona kuko nibona nk'umuntu akomeye umuryango ugufashwa n'Imana kugira ngo mpinduke uba wugaye. Sinda numva ko ndanayikeneye. Rero umuntu akwiye kubisengera iyo atavyiyumvamwo iyo atuyumvamo ko aciye bugufi ko akeneye Imana arakwiye kubisengera Imana ikamufasha kumva ko ari umuntu muto. Maze rero ubwo buto uko kumva ko umuntu ari hasi cyane bimaze kukuzamwo niho rero bikorohera gusenga ryasengesho ryo gutakambira Imana.
mana ndi umuntu ataca ashoboye, ndi umuntu ari inyuma, ndagusavye umfashe mpindura mere nk'uko ushaka. Ayo majambo aza kugira insiguro nziza iyo ariko avugwa n'umutima wamaze guca bugufi. Mugabo kwigana isengesho rya naka na naka udafise umutima nk'uwo bari bafise igihe basenga iryo sengesho usanga ataco bimara. Aho bica biza muri vya bindi vyo kuvuga ibintu bidahwanye n'uko umeze canke gukora ibintu bidahwanye n'uko umeze. Ikintu Imana idushaka ko suko dukora ibikorwa vyiza mugabo imbere muri twebwe tutameze neza. Imana ishaka ko tubanza guhinduka imbere, maze ukuguhinduka aba ariko kuvyara amajambo tuvuga, aba ariko kuvyara n'ibikorwa dukora. Ntitwihutire kuvuga no gukora ya majambo meza y'abaporoti bamenyereye aca tuma umuntu yumva umengo urakijijwe. Ahubwo nimba ntavyiyumva ngo ntakambira Imana ifashe kugira ngo umutima wanje utahure ahantu ndi, Imana ishoboze kugira uwo mutima uciye bugufi, ninavuga ayo majambo aba ariko asohoka vy'ukuri avuye mu mutima. Ego murako cyane kuko iganiro n'amakunzi w'amahoro. Imbere yuko tuza kuvuga kumbura ingene umuntu yokora ivyiza, arakwiye kuba ubwiwe yarahindutse muri we, agahindura ya nyifato bwa bwiwe bwabona umenga ibintu ukabona mu ruhande ruriya cyangwa ruriya bakayobora cyo kimwe n'Imana nko kuri kwabivuga. Ego aha rero niho cyo duhava kwinjira mu nyuma muri cya kintu cyo gukora ibikorwa vyiza. Ariko kandi mu gusozera kino kiganiro kino gice ca mbere wobwira iki abariko baratwumviriza? Ico nobwira abariko baratumviriza nuko nk'abarundi turafise ibintu Satani yatubohesheje biciye mu mico yacu, kandi ivyo bintu biratubera intambamye hageze ko dutera intambuko yo guhinduka mu buzima bwacu bwa misi yose. Turakeneye kwigishwa n'Imana, turakeneye guhindurwa n'Imana. Iki gice turiko turavuga kiravuga ku gukorera iciza abagukoreye ikibi. Mugabo iyo wiheje neza imico y'abarundi, umuco wo gusubiriza iciza uwagukoreye ikibi nta uhari. Ahubwo hari umuco wo kwihora, wo gusubiriza mu nkoko umuntu ikintu yagukoreye. Basi iyo utihoye ufumuhora mugabo guma umuvuga nabi uwo muntu, guma umubona nabi, ugasanga mu mutima hari inzigo, hari y'ugwanko naho umuntu atobisohora. Uretse ko iyo wamaze kwanka umuntu biragoye kutabisohora. Rero nashaka kuvuga ngo imico yacu ntituyakire nk'uko umenga yakorotse iva mu ijuru. Harimo ivyiza birimwo, harimo nibibi. Ikizodufasha kumenya ibibi nuko turika ijambo ry'Imana rigahingura ubwenge bwacu, rikatwereka uko Imana ibona ibintu. Uko tuzokura mu gutahura ijambo niko tuzosuzugura vya bibi biri mu mico yacu. Mugabo nitwaba bakene mu ijambo ry'Imana tuzoguma dufata ya mico yacu tuyitiranya n'ivy'Imana ishaka, ariko dusange harimo bimwe mu biri mu mico yacu binyuranye n'ijambo ry'Imana. Kudaharira ntibituruka ku Mana, kwihora ntibituruka ku Mana, kuvuga abantu nabi ntibituruka ku Mana, kugirira abantu inzigo n'ishari ntibituruka ku Mana, kandi ivyo uravye mu mico yacu birahari. Hariho abantu bapfa bazize ubusa kubera ishari ry'umubanyi wiwe, canke naho bakamwanka, bakamuvuga nabi, bakamwambika ibara mu bantu bafatiye ku kintu yakoze cabananiye canke ku kintu afise badafise. Kandi ugasanga n'abakirisu baravugana nabi kubera uwo muco mubi wo kugira ishari uwundi muntu. Rero nabasaba yuko bogira imwete wo guhindurwa n'ijambo ry'Imana, bakagiga rikabahindura maze bashobore kugendera ku murongo Imana idushakako. Yego guhinduka muri ubwiwe, guhindura inyifato bipfye muri ya mico agenderamwo, no guhinduka muri bwa bwenge bw'Imana, ahamenya yuko we ubwiwe nubwo bwenge bwiwe afise, nkora kuvuga ngo agapande gato k'ubwenge nikotahura ubwenge. Tumaze guhingurwa rero tuba tugeze aho dushaka gukora ibikorwa vyiza. Mbega ibyo bica bitworohera gukora ibikorwa vyiza? Ntivyoroshe. Igituma bitoroshe nuko naho dukizwa turagumana umubiri, akagatima nkunda caha, la nature pécheresse mu gifaransa, kandi aka ntigakunda ivy'Imana ishaka. Nukuvuga ko kaguma katugwanya, kaguma gashaka vya bindi nyene bihwanye n'ivyaha. Iyo twakiriye agakiza haba hariho ibintu twamaze kumenyera biba biri mu migenzo yacu. Umugenzo rero mubi ntushobora guca ugenda ngo nta kundi ngo waje bishaje, umera nk'uwihagararako. Biragorana guhindura ibintu wari waramenyereye. Dufate nk'umuntu yamenyereye, urabona turi mu gihugu kirimwo ibiturire cyane. Umuntu arashobora kwakira agakiza yaratunzwe n'ibiturire, ugasanga yaramenyereye ubuzima bworoshe, yaramenyereye nyene kuronka amafaranga menshi. Birashobora kudaca binyaruka ngo bihagarike uwo munsi nyene. Kubera iki? Ikiguzi cyo kubiheba usanga ari kinini. Mugabo umuntu agize uwo mwete wo kurondera kugororokera Imana, ico caharakinesha buhoro buhoro
bigatinda bigahera kuko bica bisaba ko umuntu akura ku rugezo rwo kwizigira Imana kumva ati naho ndoronka y'amafaranga ndashobora kubaho. Ico ndiko ndavuga nuko ingeso mbi twamenyereye hari igihe Imana itugirira ubuntu zigaca zigenga uwo munsi nyene wihanye, ariko hari n'igihe mubanza kugwana kugira ngo nawe umenyere kubaha Imana. Paulo yavuze ngo mwimenyereze kubaha Imana, wimenyereze kubaha Imana, entraîne-toi à la piété. Iriya jambo yakoresheje ni nka rimwe bakoresha mu myimenyerezo y'umubiri, aho umuntu yimenyereza gukora ibintu bigumye, kwikorera ibintu bigumye, akazarongera ku ikiro yongera ku kindi. Rero ni ibintu bisaba ko umuntu abishiramo umwete akabandanya, ntivyorosha ariko birashoboka. Gukora iciza birashoboka nk'uko umutumire wacu ariko arabivuga. Twamaze kumva yuko bitora kubera ivyo umuntu yamenyereye, ivyo umuntu yabayemo imyaka 100, ivyo umuntu yakoze imyaka biragoye guca bihinduka ubwo nyene, ariko ngo birashoboka. Abantu bakeneye guterwa intege. Hariho ivyo biturimwo, hariho ibidukikije, hari n'abadukikije, kandi abo baca baza bagomba kugusubiza hamwe wahora. Umuntu yo kwifata gute kugira ngo ashobore gukora iciza naho ibidukikije byo bigomba ko aguma kwa kundi kwa kera. Ugize neza cyane kwerekana iyi ntambara ituruka ku badukikije no ku bidukikije. Twavuze kuyiri iyo dusanzwe dufise kubera akamenyero kacu, ariko no hanze hariho ibiza bitemera yuko tugendera muri rya jambo ry'Imana. Ndafata akarorero nko kuvuga ukuri. Ijambo ry'Imana riratubuza kubesha. Umuntu wese asomye ijambo ry'Imana arabibona. Mugabo umuco wacu ni umuco worohereza ububeshi. Mu vy'ukuri uravye ingene abarundi dufata ikinyoma, tucita kibi iyo kitugira ku ingaruka mbi. Mugabo ikinyoma tubona mw'ivyiza tucita ciza. Navuze ivyiza ndabishize muri twamugina kubera ivyo bintu twita vyiza biciye mu kinyoma mu maso y'Imana ni bibi. Amafaranga uronse kubera wabeshe ajya sa amafaranga uburonse n'umuvumo s'umugisha. Mugabo mu vyiyumviro vy'abarundi ni vyiza. Rero ugiye kuvuga ukuri, hari igihe uvuga ukuri guhombesha umuntu kanaka ibintu yahora aronka, kandi uwo uko abibona abona ko umwononeye. Rero biroroshe cyane ko abantu bakugwanya iyo uvuga ukuri. Nico gituma ahantu nkahi wacu hari ukuri kugoye kuvuga. Umuntu ashobora kukuvuga no kukuzira akakuzira. Utinda n'umuntu yaca vyifatamo guterera. Aha dusha dusubira rero ku ntango. Kuko burya ibintu bipfira mu ntango canke bigakirira mu ntango. Ingene wifata uri kuri iki kibuga c'intambara bivana n'ingingo wafashe umaze gutahura ico Imana ishaka. Utatahuye ico Imana ishaka ucuhesha. Ariko Imana yaraguhinduye ukamenya ko ukuntu ibona ibintu nukuvuga ukuri bigacaho biciye. Ico ukora ucufata ingingo yo kuvuga ukuri nukwemanga inkurikizi no kwizigira Imana. Bakingurukiye Pasteur Ashenio Nizigiye kuri kino kiganiro ciza adushikirije. Dukengurukiye na wewe waruduteze yompi, ufite ikibazo cyo conganira, telefoni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard inimero 27. Rero Simana Kiza nariko ndemesha kino kiganiro, ndagusezera kwifuriza ibihe vyiza naho ubutaha. Ico cyari kiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba bugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.